Abo banyagihugu bo muri zone Buruhukiro ku mutumba wa Karagara bamenyesha ko abapolisi bakorera ku kirindiro kiri muri zone Gatete bavyuka umutwenzi bakaja gusaka inzoga zitemewe n'amategeko mu maduka ari muri zone badakoreramwo. Isoko ryacu aba muri zone Buruhukiro ivuga ko hagukora icabajanye ngo barondera hari amafaranga. Abantu badandaza amabutiki barara indani ni kuvuga yuko barugurura bamwe baruguruza bamaze kuguruza uw'ibutike yuguruye baca baraba yuko izo nzoga ziriyo. Abo bapolisi ngo batwa amadandaza wo ku mutumba Nyabigonzi nk'uko bibandanya isoko ryacu. Kuvuga yuko yarabaye kweri yabaye mu 11 z'itondo yego 11 z'itondo kandi ayo mabwe ari nyene ku gasantre ari ku gasantre nyene ku banyene. Abo banyagihugu Buruhukiro bemeza ko iyo ngorane bamaze kwibwira abajejwe intwaro ariko akabusyo wa polisi yahagarare. Mu ruganda rwa RP Augustin Mustanire wa commune Rumonge ariko ntiyashimye kugira ico ashikije kuri ivyo bivugwa n'abanyagihugu.